Isi Sunday umanye TV bwa mu misozi zo tubabwira bya biganiro biryoshye cyane bya bindi bimwe ba star batandukanye abakinyi b'amareresi abandi mbabani n'ahazimana ndetse n'abandi bantu batandukanye kuri mic murabona muri kubona Diama yibereye mu kinama ahantu mu isite sizuru kungene bahita uyiraza ko hatubwira ama inyuma ya kamera muri kumwe na Ngege avuye ko rero tuvugana byinshi cyane ngaha hirya mu tuba tubamenye kwanza hano haboro hitwa gute ni muri bubanza kujya 2024 professor ya kate bubanza he kinama. Okay, turi bubanza mu kinama presentation. Bon, nitwa Riziki KHELIA nkaba niga kwa bajyana aho benshi bazi kwa ari lycée municipal de Kinama. Nkaba mpeza uyu mwaka hama nkaba ndumuririmbyi kandi wa gospel hama iyi niyo quartier yiwanje muri bubanza niho nakuri ego. Mbe ukubikika uko bagengeze nabujyana yavuye. Bon, nibyo twakuze twumva. Ato? Bon, naratohoje directeur waho zari umuyobozi waho yahora yitwa Majyana. Ego. Wenyesho. Mugabo busiho siwe akiri. Amakuru kuvuze yuko na site bubanza ari wa. Parce que niyo yandeze niho nakuriye. Sa? Dokare. Oya. Gusa hamwe mu bazade quartier aranzi nkumvukira yo ngaha. Okay, KHELIA tuvuze SITINA. SITINA ni SITINA n'ugwanko, SITINA ni cuki mu rurimi rw'Igiheburayo. Ego. Mbe urazi Igiheburayo gatoya gaheburayo muri 5 seconda gaheburayo ducishije. Bon, Diose mkadeshi SITINA ndagejeje. Uvuze Igiheburayo. Bon, mkadeshi ni izina ry'Imana riri mu Giheburayo rivuga ngo ni Imana ituma twezwa, ni Imana ituma twemegwa nayo. Mbe SITINA iri mu bwoko bwa gospel cyangwa mu bwoko bwa zazindi hariya zimwe bavuga ngo ni profane atari profane zitandukanye na gospel ndimuze kunena z'Imana. SITINA iri Bon, SITINA iri hose parce que kugira ikintu cyitwa gospel cyangwa kugira ikintu cyitwa profane kubera ko haba harimo message kanaka iba iri muri ico kintu n'abantu rero bace badistinga ico kintu aho gihagaze mugabo kubganje kiri hose. SITINA ego nde SITINA wirimba muri eglise ego kuko n'ugwanko kandi ugwanko niri mu gihugu gusa ariko no mishinga turashaka gusanga y'ugwanko ariho hose ahantu hose akoraniye abantu turasanga y'ugwanko. Mukubwa ati indirimbo ziya bita profane meme gospel zashaka kuja muri eglise. Bon, ça dépend n'amajambo mugabo twumvuga kuri yiwanje SITINA. Iyi SITINA no mu ugwanko turaririmba no muri Bibiliya rurahari kuko ni SITINA nari kwiye mu gitabo cya Bibiliya. Kuri kava turabona ko SITINA ibibezi imikubuzo arono imicumbisho ni kubera kuri kava. Bon, umwe wese arafise ingene agwanya ikintu kandi umwe wese arafise ingene akora ikintu. Donc wowe urashaka kuba kikubangukira ari kofi kugira uhana umuntu niyo mpamvu ukikoresha iryo kofi nyene. Rero nimba ubona imicumbisho ngaho ngira barazi gucumba neza SITINA kugira ngo ive mu gihugu tuyirandurane imizi. Kuba kudase entre parenthèse chuki au fitina. SITINA uvuze SITINA ngaha mu isite nkaje SITINA na petit bazi SITINA icyo wakatubwira twese ati SITINA hari comment nabo yavuye ati mbwa wari ihenze wari kwandika fitina. Voilà nizo challenge nyene nashaka kugira ngo ikintu kigere kure buryo nimba ushaka kugira ikintu kigere kure urashiramwo confusion mu bantu hama bakironderera bo nyene ubwabo abadatahukiwe bakakubaza ukababwira. Ego KHELIA yatangiye kuririmba ryari ke yatangiye kuririmba afise muri 2012 niyo natangiye gukora no kuririmba no kwigishwa kuririmba. Ego sinibuka neza makarinde guharura ufise 19 ans. Dukura okay SITINA KHELIA sengera bon sengera muri église évangélique de l'Afrique centrale donc EAC Kinama. Ego muri église ujejwe iki cyangwa muri urafise ko hari cyangwa ufise impuzi yiwawe nyene uvuga ati okay uno musi KHELIA hari imbere. Bon ndaririmba ndi muri worship team ndi muririmbyi Getseman team hama inyuma yaho turafise band yitwa Young Soul. Apa ya SITINA tubwira izindi ndirimbo ziri nyuma zoba zarasohotse cyangwa zoba ziri mu gusohoka kuko tubona SITINA ari yasirikira cyane. Bon en fait iyo nakoze ubwa mbere yitwa ivyizigiro. Ego niyo nakoze izindi zose na makava duto mugabo iyo nashe gukora ni ivyizigiro. Ego iyi SITINA izo bigize kabiri. Kuri page wawe ariko video zingahe ariko so audio zingahe? Hariko nyinshi gusa ni kubera ko zimwe arizo ndi mu concert atandukanye mugabo izi wanje bwite ni imwe
yiyo ivyizigiro iyi niyo izo bigize kabiri ego. Okay, anyway, Sitina KHELIA. Ubu tugiye kwita Sitina mu gisagara cya Bujumbura n'iki kuryohera. Agisagara cyose. Nihe wumva uryohe uri kura okay n'iki kuryohera d'abord. Kinyohera n'umuziki, kinyohera n'indirimbo fana. Zose tubwoko bwose. Bon non ndumukristo ndakijira. Abakristo ntibumviriza izindi ndirimbo. Barazumviriza mugabo umuntu wese yumviriza ikintu kimuha ubuzima, si ikintu atakamaro gifite cyane atatuje gufasha. Ururimbo rumwe umaze kumva ku radio rudaguha ubuzima. Umwe gusa umwe je nshaka rumwe. Ni nyinshi sinoze. Bon ico kibazo ndaza kuki kwishura inbox. Ndaza kwishura inbox. Ni ururimbo rumwe ruvuga ati warusohoye canke ururimbo ruko turumviza nta kamaro nawe rufise no mu gihugu. Rumwe. Singene wavuze ni nyinshi nkeneye rumwe. Bon aho uzobushaka kuntega. Oya ukuri kuravugwa. Let's go. Umuntu iyo ariko arakora ikintu abafise intumbero kanaka sivyo kandi abafise abantu ariko arabwira pour moi ndashaka kutabona importance gifise mugabo kuri uwo wundi arafise abantu kiriko kirafasha donc kuri je vraiment aho sishaka kwishura parce que ntibindabaho nyene no baninje mu bintu bitandaba voilà wari kumbaza muri gospel ahubwo indirimbo ingyohera cyane nari kwikubwira kere n'igi ko mugyohera ino mu kinama ibubanza umuntu wa mbere angyohera ikintu kikugyohera ino ingyohera klima hameze neza kandi bubanza vraiment imeze neza. Bon mu bisanzwe hari klima imeze neza izuba ryaka ku mwanya regera donc ni ndagezwe kuregera izuba do quartier bien. Bon hari abasenzi benshi ngaha iyo bishitse rero bahishike nyene basenze neza ibintu biragenda reka kuduhenda ja hama KHELIA reka ntaco reka tugura dukrotira ikiganiro tugusaba akantu kamwe ubwira abakurikirana Sandi Umoja TV mbere avant yuko dutoka tubwira tubwira tugeza gukura indirimbo ziwawe ama audio ama video yose hama ushobora kaja abakurikirana Sandi Umoja TV ndetse n'abafanzi biwawe. Bon ikintu cyambere novuga icyambere kwanza ndabashimiye kwanza mwebwe kwanza mwashoye kusanga muhira kugira ngo tuyage ko hari na ano ifreshe zuba ntiryaka donc kwanza ikintu novuga nuko mwo kwitega ino ndirimbo Sitina turiyamirije Sitina parce que nasanze ari ikintu cishe kandi tutashoye gutorera umuti hakiri kare kandi mu gihe tutobanda turondera umuti two koresha kugira turwanye Sitina twohona parce que Sitina ni kinogo cyo nokora n'umuntu gisho donc bisaba yuko turabinye dushaka kurwanya ico kintu kandi tukirandurane n'imizi. Ikindi naco bon ahandi mwo kuri indirimbo ziwanje ni kuri YouTube na Instagram na Facebook donc amurashaka kundonka andika gusa Riziki KHELIA ego. Abakuru na Sandi Umoja TV ko bibagiye kibabwira kajambo kuko hari abafanzi biwawe n'abakeneye kuza kukirana indirimbo ziwawe bivanye na kubabwira. Bon icyambere kwanza no babwira nuko vraiment ndabakunze cyane kandi abantu bose mugo murankurikirana bandanya mu supportinga mu gukurikirana no kusanzaza ibintu umuntu aba ariko arakora parce que niryo terambere nimwe muduteza imbere donc surtout nino ndirimbo Sitina parce que iraturaba twese ugwango ni mu ishengero gusa ugwango ni muri quartier gusa ariko no mu rugo indani mu mafamiye ugwango turashaka kurusanga hagati y'abagenzi turashaka gusanga y'ugwango donc ni kintu kiri social donc ni kintu kiri kuri twese saba kizwa canke saba pagani no twese kiraturaba parce que dukwiriye canke duhamagariye kuba mu bantu parce que nico rureme hamagariye ngo agira ubuntu n'ubumuntu ego vuba cyane vuba muri studio nahejeje audio hasigaye ko ngira clip video vuba ni bon tuzobamenyesha nico mubereyeho kugira ngo tubahamagaze tubabwire ya ndirimbo yarasohotse. Okay bakunzi ba Sandi Umoja TV ndetse n'abakunzi ba Sitina KHELIA tubasaba kubana mugira subscribe no kugenda kuri channel ya KHELIA manze mugira ama share ama partage niko bisigura hama mugamo ama comment menshi cyane kuko tubaye tumenya yuko ivyaha yakora ari byiza tubandanye turindiye na Sitina ku mwanya. Sitina yatubwiye ico gisigura Sitina yatubwiye yuko icashaka cyose igendera menagura tubana dusaba kurikirana Sandi Umoja TV kubandanya bakurikirana ibiganiro biza bikagera byose kugira tubandanye duteza imbere industry y'umuziki w'Uburundi. Ciao.